yani Jaboro nta masi Jaboro Jaboro kusikia guruka ukigira ukuciye irondera shaka umwe atamana nakaraya kansize none shari oya gusiga genda Jaboro igihaguruka gusa iki irondera irinjira shapura byinshi imbere y'abantu gazi murambabarira vrema murambabarira bako uku ni bari inuku murambabarira kweri nimwe bava umuntu ahura ngo uko je ntari iki nibiko yaje kweri ndumwana w'Imana murabizi gusa yari brag ari kwitwengera nyine karagatiye sisi umufata nk'iki uyu ni nk'umugore tu kandi vuba murana na mariage wewe utamuoa nje takuwa ndamuoa kandi gasazi ndamuoa we anakuvalisha ni wakwambi sa arashobora anyambika none uguvuga ati urazimani kurungwa n'umugore ukarungwa n'umugore akwirukanye akwirukana n'ivyo cyangwa uko waje nikakwirukana ariko warafashe uragurisha nk'ikivici wawe uramuko mujana mu nzi wawe mana ubufise nayo kugaburira akakwambika ariko aba mu nzi wawe uyubakiye ubufise avuga ati nenda mwirukanye oya asha niguma iki nibiki Stone umufata nk'iki Stone kana gapeti man kana gapeti shushu urya wararoze nazogiriki uraroze ubona ashwana kari imbere yiwanje nikatika umunsi kwa uzozibonera sisi urazi ko arafise utwanwa gusumvya na Stone twiza abye tumeka dufise na wewe tume abagore bagira twegere uko nibatugonge ale twegere uko nibatugonge mbe inkoni yagiye inkoni kandi yambwiye ati inkoni turasiga muhira ko bundi hafi wawe ndi nk'umuntu nyene fresh twirigwana turarana tugira iki reka nyene inkoni turasiga muhira je ndakubera inkoni yiwawe ubu ni we inkoni yawe ni wakumurikira kwanza ubushatsi kwanza iyi ni mishatsi kweri shushu ko mumenga irimwo n'umushatsi nyene irimwo turamota iramota umwana shushu wambaye kanze meze gute kwanza imana nje ndagusigurira gute ni nziza tu asheri ndibiki ibaju shushu uri waratubi reka amfite rero bari urazi ko bigeze kugwana ntuze wa mu demo wa mbere bigeze kugwana na sister Mbofi sasa safi la mahaba ndindindi akipendacho binti safi lakini safi umugore wawe n'umugore n'umusheri uyu nk'umugore tu nk'umugore kandi bazanye n'umwana kandi bambwiye yuko afise ngo ubudred ngo bwiza okay urabona ni fresh kwe umwana n'uwandi umwana uyu mwana umwana igwanje kawaida wenje ubu ndamufite munini gwawe kawaida kandi amuzana igisuguti igisuguti nzi ko abana bakunda ibisuguti ambo merci bebe ale sisi ne urukundo rwishimiye cyane cyane ndibona ko njyohewe aryohewe cyane nibiki aragukorera strategy okay mvuga ibiki ko ari byinshi ivugiye ko bakubajije aganya byamaze kuba byinshi byarenze novuga ko navuze keya navuze ayitaho ashaka kumenya buri mwanya uko merewe nyine byinshi nyine ibintu nk'ibyo ale oui si sari inzobe canke arirabura sinzi vraiment yakubwiye ko asa gute ambwiye ko afite po ya fresh tu
Sisi ni mwarabu ale. Ni fresh gusa n'abagenzi bakunda kwimbwira bya Sisi vraiment ni mukari Kandi bavuga bafasa na Islam. kandi uyari murakundanye fresh sinkamiki yagucitinga ja mu bariki nibiki ariko uyu Sisi yo Ariko utwaye umukobwa Stone yarembeje yatepetesheje. Mushenzi. jeje navyonze jeje navyonze Urikiro fa kurisha umwanya. Oya none sivyo. None umuntu umwana vyaranye. Niko vyara bitwaye ikiwe ndaonze. Urestoni yararembeje. Gusa nakubwiye general ndabikubwiye general vya ariko sindi mama Marihemu. Mwana bikubwiye? Okay. Mama Marihemu niwe. Bagize itera bakazikorora. Abamwe bazitwara bakazikorora. Ubu aguteye inda. Sisi yari umukobwa yigeze kundukira audio. Enda yumva kuri phone ya Mama Gi. Ariko avuga ngo Sisi ngo ariko guheba ngo Stone ngo kuja kuri kajya gahumyi. Kaje nk'iyo message nk'iyo uyibonye wowe. Okay, biramusha essentiel nuko ni jewe ntabwo ari we sivyo. Kandi buri muntu wese afata umwanzuro afite impamvu yafashe uwo mwanzuro. Rero je nimba noheba Stone ni shwa yanje no kubona kunda ari impumyi ni shwa yanje kandi namukunze ale mbona ko ari impumyi rero simbona uwo muntu aza kuzana izo mpuhwe zo vuga ngo ntiyo mwanka Stone ngo agakunda ale ntaco bimutwaye kuko ntabwo ari wakundanye na ale. Ale nyene ndamwishimira tu. Kwa nariye. Ndamurusha oya. Ndamurusha. Alan. Mbe izi muzu kumengo zirasa. Ale yambaye ni. Kandi namwambitse yatwambitse inge Sisi bakwambitse zimuzu. Kweli. Zijane na muntu. Kwera hasi. Kuduga havemo ikepi gusa. Ikibazo gusa no kutibona. Vuma watwitse. Kako mfite umubiri wo kubegwa. Urisiba ariko ubona. Yo ya murare. Wewe ndo warindiya. Kwanza sengesho ryari shusho. Mumasengesho. Ivyanyere mu bishira imbere y'Imana. Imbere y'Imana kweli. Sisi urazi ko harafise utwanwa. Busumvya na Stone. Twiza. Abye? Tumeka dufise nawe. Tumbe twegere uko ntibatugonge ale twegere uko ntibatugonge mbe inkoni yagiye inkoni kandi shusho yambwiye ati inkoni turasiga muhira ko bundi hafi wawe ndi nk'umuntu nyene fresh twirigwana turarana tugira iki reka nyene inkoni turasiga muhira je ndakubera inkoni iwawe. Ubu ni we inkoni yawe ni wakumurikira kwanza ubushatsi kwanza n'imishatsi kweri shusho ko mumenga irimo n'umushatsi nyene irimo turamota iramota umwana shusho wambaye kanze meze gute kwanza imaranje ndagusigurira gute ni nziza ko asheri ndibiki ibaju shusho uri waratubi reka amfite rero bari urazi ko bigeze kugwana ntuze wa mu demo wa mbere bigeze kugwana na sisi ivyo navyumvise navyumvise kandi umugenzi yabimbwiye azi ndaseruka gusa ashero ari kugira iki ko shusho nyene je nababwiye ati nyene kuko twari kumwe je nababwiye ati anku nabwiye ati icage duherukana na wewe na Kim je ujosha kukubitisha ku maboko nyene amaboko fresh wangutisha amaboko yiwawe ako je ndagukubise namako nkoresha kandi ndagukubite uricuza ako je nawe vraiment ntiwiyemera kundana n'indaya zakwitongoreje uko yashoye turi mu kiganiro umengo turi none mu gitanda aho babimeze gute reka mugiash je Temba muhira mugire kuyagana sisi mutwara kubajama kwa wari kuba oya no umuntu niwe yagateka muyagira he muhira tu no gusomana ucumanza ukirukana abatoya oya ndabikana kubera iki nibabizi se nibabizi nibazigara umugore wanje supporting sisi hoho kwanza we nta message uraronka ya family yawe ku rukundo rwawe na n'uyu mupeti kaje ndamuvugire sisi mama n'umuntu ameze fresh
pana mama wawe mutama mama wiwe mama we aranzi kandi turagiye ni wabo uvuga ati muhungu fresh mbona ameze fresh aritonda nkama navuga amagambo menshi nka Stone atanga uvuga amajambo nk'umukobwa so nyagira shupa ugumuja kure wanje sheri erega sheri ugiye kuruca Tama sheri somanga tumwemeze soma soma sheri chakuneza ba sheri nungunda sheri ndagusoma turi soma oya soma tumwemeze kabasi je oya ndamusoma turi nankunda rero kandi ikindi nakumviriza sheri nankunda biriza je nije nahisemo kandi ndagukunda rero ni kuba no gukunda simaka ngo abantu bari kuri rezo sosiyete si bose banezererwa si bose banezererwa none urazi amajambo ari muri bo mwakino gihe rero ni twaga ibindi shusho none sisi je ndabaza abiwanyu ntibarakubwira nyene umuntu afata umwanzuro nakubwiye bivanye n'ibiharimo rero nimba banafashe uno mwanzuro barabitahura barazi impamvu no banarabikoze nubwo bitashobotse ko bavyumva ari ngoga me umuntu arashobora kubatahuza kandi nyene nubwo bitarakunda ko babitahura neza bazagenda barabitahura bukebuke rero muni no wandiriye muri okay muni si c'est la question vuga bakubajije ndabivuga so muni papa wiwe abantu baramuzi sa sinoca mfata agaciro ka papa ngo ndakamwaka sicyo che nino cyo ndamwaka agaciro ka papa wiwe biziga kumukunda oya ako muna afise papa wiwe neje nawe turavya tuzovyajya ngene akanje ngene umwana uvyara jewe none kwezi kwero banavye none yo umenye ucisha hehe amugabo memba umwana simba cice memba umwana ni umufatira niwe je turamenyana n'umugore siwe nyereka ko iki nibikaje ndumuhungu ndacubwenge kazi yamene umanda yikunda bikoze nimba afise ubumuga bwo kutabona afise ubumuga ku mubiri wose ahure yakwishe ndibatse ariko amaso nayo aragira uruhara araraba ati wana tireka rero ashira mfatire angirire yani jaboro nta maso jaboro jaboro kusikia guka ukigira ukuciye irondera shaka muvuga tamana nakaraya kansize none shari oya gusigaje jaboro igihaguruka gusa ikiri rondera inzira shapura byinshi imbere y'abantu gazi murambabarira vrema murambabarira bako uku ni bari inuku murambabarira kweri nimwe bava umuntu ngo uko je ntari iki nibiko yaje kweri ndumwana w'Imana murabizi gusa yari brag ari kwitwengera nyine karagatiye sisi umufata nk'ikiya uyu ni nk'umugore tu kandi vuba murana na mariage wewe utamuoa nje takuwa ndamuoa kandi gasazia ndamuoa we anakuvalisha ni wakwambi sawa arashobora anyambika none uvuga ati urazimani kurungwa n'umugore ukarungwa n'umugore akwirukanye n'ivyo cyangwa uko waje nikakwirukana ariko warafashe uragurisha ikivici wawe uramuko mujana mu nzi wawe mana ubufise nayo kugaburira akakwambika ariko aba mu nzi wawe uyubakiye ubufise avuga ati nenda mwirukanye oya nigumu iki nibiki Stone umufata nk'iki Stone kana gapeti man kana gapeti shusho ujya wararoze nazogiriki ne uraroze ubona ashwana kari imbere iwanje umunsi kwa uzozibonera tumuzaziga numva anakuja kwa tanchi yazuku zigaza Tiga we Cheki akukubita azokubitira hamwe na mukuru azova kuzana ingumu ku nduve na yumvise
Muni ingo ndakwereka Muni uyu ninde Muni Muni uyu ninde kandi uratse ko nawe bifu yamunye itarahera pana gumunkorera kumwe cyareze ntitwamugwa ngaho none byara ugumu Sheri weekend irageze ale uterewe stoni nakana na gato ujya mu petit petit kazi yawe oya na kimwe utakuwa ndondere gusa yunyica gute arafite n'ubaje bwo kunshobora manager we uri umurozi cyagene yakukubitiye mu gafuka kiyagiye uyu n'umurozi rega genda bitaro ukuri kubona stone ataramukubita je yangize Rozngene je yangize numva ngo barakuboshe baraguhushura barakwambura oya reka ndakwereka basi munshira basiga tuwe ndakwereka ndabereke oya yanse acarira nagenda muterure ndamuzungurutse cyangwa reka ndabaterure ndabashobora ari babicarimwe bose icarimwe bashobora oya Muni basinaze Muni ngoge oya reka guys rero are mina tani rentre ntabwo cyo tubandanya kwanza tuje kujya n'ubyenye mukeke na oya injugu oya mukeke n'uburobe cyangwa n'agafana ndiko je mu ndabishaka ndabigura ni umukobwa n'umuhungu ndabigura wewe ndabigura waguze ibisubuti by'igihumbi ivyo ni kabisa guys legend abashimiye cyane murabona ivy'urukundo rwa Sisi na murabona ivy'urukundo rwa Sisi naraho bigeze urabona ingene basigaye bikundaniye asigaye afata n'umwana amuhereza ama surprise mbe umwana yanditse kuri stone uyu mwana tuzomufutisha ndamwandikisha iwanje umwandikishe kuri wanje nyene kuri wanje kwari abase wiwe yego atari we wayiri shumani guys je tunda bakunda cyane ibi vy'inkundo je mu bisanzwe ndabikunda cyane urumva ni atari bye bye